mugabo mbere yuko tubashitse akamakuru akomeye cyane ayejeje iminsi itari mikeye adushikira mbibutse yuko rero Uburundi n'u Rwanda turi abavandimwe ntituri abansi ni mu nyuma z'uko rero muri ino minsi amajambo adahumuriza ni menshi hagati y'ibihugu vyacu kuva mu mpera z'umwaka 2023 Perezida Evariste Ndayishimiye akoresha amajambo akarishe cyane rimwe na rimwe arimwo ibitutsi avyerekeza rero ku gihugu c'u Rwanda kuva habaye ibitero na cyane igitero ca Red Tabara mu Gatumba mu nyuma z'uko rero hari ku rubibe rw'u Burundi na RDC. Perezida Evariste Ndayishimiye akoresha imvugo itamenyerewe hagati rero y'abakuru b'ibihugu mu ijambo rirangiza umwaka 2023. Perezida Evariste Ndayishimiye rero yavuze ko nanone abategetsi b'u Rwanda batagira ubuntu. Mu kiganiro rero yaraye urwaruka muri RDC, Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko rero bagiye na cyane kubandanya urugamba kugeza abanyagihugu b'u Rwanda bikuye ko intwaro ibagize imfungwa. Evariste Ndayishimiye akabivuga mu majambo akarishe cyane kandi akomeye mu mateka y'ibi bihugu. Ni keshi rero vyashitse abatwara ntibumvikane, ariko nanone ni ubwa mbere umukuru rero wa kimwe muri bino bihugu nanone ahamagaye icese itembagazwa ry'ubutegetsi bw'ikindi gihugu. Birateye ubwoba. Mugabo rero aho Reverien Ndikuriyo yavuga ko nanone mu mateka y'u Burundi n'u Rwanda byaragiye rero birashika ko habaho ugushamirana ntiyabeshe ugira nanone ugiye mu nzu irangana cyane ivyakahise kuri ubungu rero mu Rwanda no mu Burundi biravugwa yuko rero ibintu bejeje gukomera cyane. Ni nyuma yuko rero ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi izi ngoma zitandukanye zibutsa ivyagiye biraba hagati y'u Burundi no mu gihugu no mu bihe vy'abami. Ni mu nyuma z'uko rero kera ni keshi u Rwanda ruronse rero umwami mushasha rwaca ruterwa n'igihugu c'u Burundi, u Burundi nabwo nyene buronse umwami mushasha bwaca buterwa n'igihugu c'u Rwanda. Bogoza nta uzomubogoza ngo aharirize mu vyakora. Niyo ngorane dufise, sinzi rero ko azogera igihe abarundi bamubwire bati twebwe turabona ko akazi ko gutwara ko kuyobora abarundi wagahevye, bandanya kurima hanyuma abandi haza abandi bashobora gutwara. Niho turi, niyo ngorane abarundi bafise uno munsi. Ego ndabibutsa bariko baradukurikira ko abandi batumire babiri twe twategekanije Gabriel Rufyiri na Gaston Sindimwo batashoboye kutwitaba ku munota wa nyuma kumvo abavuye ko umutumire turi kumwe hano arahejeje kudusigurira aratweretse awuri kwisonga ry'igihugu amabanga ingene yabangikanya dufise umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye tukagira akaba ari n'umudandaza bose biri ku isonga ry'igihugu. Ubu naho dutandukire igice gikurikira ivyategerezwa gukorwa n'izo nzego ku rwego rw'umukuru w'igihugu n'izindi nzego zose kugira ngo imigambi yiyumviriwe ishobore gushigwa mu ngiro. Imbere ko mpijambo kandi mutumire wacu ngaruke kurindi sanamu ya Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yatanze muri Ntwarante umwaka uheze nyene 2023 asigura uruhara rwiwe mu gihugu, avuga ko imigambi y'icitegererezo ayikorera iwe kugira yereka abarundi ko bishoboka. Mu buhinga bw'ivyuma baducishije ko ico gice cy'ikiganiro yagiranye na Jerome Niyonzima. Ntimuze muvuge ngo inzego ngo nizo ziteza imbere igihugu cyangwa abarongozi nibo bateza imbere igihugu. Igihugu itezwa imbere n'abene igihugu. Umukuru w'igihugu ajejwe gutanga intumbero, inzira uti tugomba tuje kurondera ico dukora turonke amahera. Umufuko wose heza kuronka amahera, bavuga ngo ntibikunda, cenga cyanda kwereka ko bikunda. Ngo naraberetse nje ndabona yuko twese twokorora udukwavu amahera yose cyenda yabona. Urumva mugabo si umukuru w'igihugu azoza korora iwawe, si umukuru w'igihugu azoza kurima iwawe. Wewe jewe ndahimiriza ngahanura, urabona nk'umwungere nkamwungere niwe arishiriza inka avereka arazahura ati ngaha ku muvumba zikaca zirisha, igiye kona aragarura. Niko indogo ziri kumwungere nawe nyine uragarura urazereka, hanyuma iyigizagara Ruganda irahanwa. Andre Nikwigize waratwaye igisata ca leta kijejwe imigambi izanywe mu gihugu nuko ishigwa mu ngiro ga Andre Nikwigize. Urakoze cyane Ines. Imigambi si kwitegurwa, si kwirangurwa, si kwitegurwa,
nibaza ko abashikiranganji bayoboye imigambi ya leta benshi baracariho barazi ingene vyagenze kandi mu bisata vyinshi vya leta harimwo ibisata vyo gutegura imigambi y'iyo ministeri, haba mu bushikiranganji bw'uburimyi, haba mu bushikiranganji bw'indero. Si umukuru w'igihugu avuga ngo reka tugire ibi, ivyo byose birigwa, bibanza kwigwa. Haraba ubushikiranganji bwose bugatanga ivyiyumviro, hama bakabishira hamwe. Kera niko ubushikiranganji bw'imigambi ya leta bwakora, babishira hamwe ivyiyumviro vyose, yaba ubushikiranganji bwose, yaba banki nkuru y'igihugu, yaba amabanke y'ubucuruzi, yaba amashirahamwe yegamiye leta, yaba amashirahamwe yigenga. Abo ivyo bisata vyose byarashira hamwe ivyiyumviro vy'icoteza imbere igihugu, bakabishira hamwe. Hanyuma ubushikiranganji bujejwe imigambi ya leta bukavyiga, bukaraba ingene bobishira imbere, kuko kenshi na kenshi nk'uko mubizi ivyifuzo haraho biba vyinshi, ugasanga kubera uburyo igihugu kiba gifise, kubera abakozi baba bahari, bitoshoboka. Igisata c'imigambi ya leta kikagira kiti ngibi ibintu bishoboka, hanyuma bikashigwa mu ngiro ivyo bemeje bose. Niko vyagenze. Ariko urumva umukuru w'igihugu aravuga ati ubu ndashaka yuko igihugu cyose corora inkwavu. Igihugu cyose ntigishobora korora inkwavu. Ese boroye inkwavu bazofungura iki? Ibiharage, ibijumbu, ibiraya, ibindi byose bazoca bareka. Reka ndabaha akarorero kabaye ngiri muri ivyo bisata. Mu 1987 umukuru w'igihugu yarahari ari Yohani Batista Bagaza, yaravuze ati ndashaka yuko mu 1992 twimbura ikawa amatoni n'imiburiburi amatoni 60,000. Muri ico gihe Uburundi bwagurisha bwashora hanze amatoni 30,000. Abantu arabiha abahinga baravyiga. Mu nyuma turamubwira tuti ntibishoboka kubera izimvu. Ubwa mbere ntushobora gufata ahahora harimwa ibiharage ngo harime ikawa, kuko isi ntiyaguka, izoguma ari yayindi. Aho rimwa amatoni 60,000 sico kimwe na harimwa amatoni 30,000. Nukuvuga rero ko hari isi yahora irimwamwe ibiharage, yahora irimwamwe ibijumbu, tuzoshiramwe ikawa. Ica kabiri bizosaba yuko Uburundi busaba amadeni arengeye, bigatuma igihugu gisubira gusaba amadeni arengeye atazoshobora kwishura. Ica gatatu mukuru w'igihugu yaradutsinze, nuko yavuze ati twavuze tuti murabona dufise kota y'amatoni 30,000. Ayo ivyo 30,000 bindi tuzobishora he, tuzobikoresha iki? Mukuru w'igihugu aratubwira ati ivyo mubindekere, jewe ndazi nyene nzobishora ayo matoni 30,000 nzoyashora, nzoyajana mu Barusiya tugire troc, ico bita troc. Ntibazompa amafaranga, ndabasaba amatracteur tuyashire hari yimbo, tuteze imbere ijya ntara yimbo, izane turimemwo ibiharage, turimemwo ivyo tubigihugu. Ivyo rero urumva ni ibintu umukuru w'igihugu avuga ngo je ndashaka iki. Ni ibintu bibanza kwigwa n'abahinga, bakabona ingaruka y'ikintu kimwe cyose gishaka gufatwa, kugira ntibigire ingaruka mbi ku Barundi. Ivyo rero nico gituma mvuga nti nico cerekeza ariko avuga cyo muri 2040 canke 2060, mu gihe kitizwe neza n'abahinga, kitizwe neza ngo barabe ingaruka kizogira ku butunzi bw'igihugu, ntaco bizotanga.
kandi si umukuru w'igihugu avuga ngo naberetse ko bishoboka mu kurima imirima, kuko abanyagihugu ntibafise ubushobozi nk'ubwo mukuru w'igihugu afise, ntibafise amatongo nk'ayo mukuru w'igihugu afise, ntibafise abakozi nk'abo umukuru w'igihugu afise, ntibaronka intabire nk'iz'umukuru w'igihugu afise. Ivyo byose rero ntishobora kuvuga ngo ndabereka ko bishoboka. Si bimwe sinzi ko muvyumva. Ivyo umukuru w'igihugu ashobora muri ayo matongo yiwe si byo umunyagihugu afise ashobora, kuko umunyagihugu afise agatongo gatoyi gose nk'uko nabivuze katashikana ni ca gatanu c'ihegitare. Leta iteza kumufasha kugira ako gatongo kiwe gashobore kwimbukamwo vyinshi bakoresheje ubuhinga bwo guteza imbere uburimyi, yaba intabire kizungu canke y'ikirundi, n'iyikirundi irahari, canke yaba imbuto zirobanuye, kugira bashobore kugwiza umwimbu kuri ako gatongo gatoya. Ivyo rero si ibintu icerekezo yotanga nico ku banyagihugu, si iciwe aja kwimbura ngo amatoni n'amatoni umunyagihugu ntayazoshobora. Ese iyo biba bishoboka nyene abo banyagihugu ayo matoni yimbura mu rugo iwe, mu matongo yiwe, akimburwa n'abanyagihugu, byo bari bimeze neza. Ariko ubu urumva n'amatoni yimbura mu matongo yiwe, kandi amatongo abanyagihugu badafise, abanyagihugu ayo matoni, ayo mahegitari n'amahegitari, amahegitari amajana n'amajana afise, abanyagihugu ntayo bafise. Ivyo rero ni imwe bovuga mu Gifaransa manque de politique, manque d'orientation politique et de développement. Nta cerekezo c'iterambere kiriho, nta cerekezo ca politike kiriho, kandi arivyo yateza kugira. Kandi abahinga arabafise, abahinga barahari mu maministere, barahari mu bushikiranganji, barahari muri zabu, barashobora kumufasha bakamwigira ivyo byose ariko ashaka kugira atarinze kuvuga ngo ngibi ngo nimukore ibi ngo nivyo bizoduteza imbere. Mbe ubwo bukwavu ashaka ko abarundi borora eske baravyize neza, bararaba ingene ubwo bukwavu buzotungwa, baragize abaveterineri bazobuvura. Hari ibintu byinshi bateza kubanza kwiga, aho abahinga bakabanza bakiga imbere yo gushira uwo umugambi nk'uwo ku isoko avuga ko ari umugambi mwiza. Ivyo byose rero no kuvuga harabuze icerekezo kirashe ca politike y'iterambere ry'igihugu, naco gituma igihugu kiguma gisubira inyuma mu iterambere. Urakoze, uradusigura yuko umugambi kugira ukogwe ugira ico ushikako utegerezwa kubanza kwiga. Ivyo Evariste Ndayishimiye avuga akora, ivyo vy'ukorora, vy'ukurima, si ivyo atanguye wenyene, ni intwaro yamubanjirije kuva CNDD-FDD ishika ku butegetsi imyaka igiye kuba 20, nibo batanguje ivyo bintu. Abategetsi tubabona baja kurima, bahimiriza abantu kurima, korora, n'indi migambi. Ariko umuntu aravye umwimbu mu gihugu ntuhuye n'umurindi bikorwa ko n'imyaka bimaze bikorwa ko. Uyu munsi igihugu mwabivuze, Burundi n'igihugu ca mbere gikenye ku isi, abarundi barashonje. No kuvuga yuko ivyo bariko barakora hari abafite umwimbu nuwabaki suw'igihugu. Twovuga ko habuze iki, harabaye umugambi w'amavoka kuri Petero Nkurunziza arakwiragiza amavoka hose, mugabo ntaco byatanze. Hariho ivyo byo kurima, turabona ko abarundi uburimyi ntibwateye imbere ngo byongerekane. Hariho ivyo korora mu mpongore inka, abarimyi hirya no hino bararira yuko ahubwo ziriko zirahona batashoboye kuzitunga. Habuze ikiganje ni kwigize cotuma iyo migambi intwaro ya CNDD-FDD ibiriko iravuga ishaka gushira imbere ibuze iki kugira ngo hashike haboneke umwimbu w'iyo migambi ishoboke. Ikibuze si kindi, ikibuze ni politike, ikibuze ni intumbero ya politike, kuko ntushobora kuwiyadukiza ngo ushizeho umugambi kuko uri perezida w'igihugu, uwo mugambi uzocugira akamaro.
uwo mugambi uzoca ugwiza uteza imbere abanyagihugu. Umugambi w'amavoka washizweho utizwe, ni nk'umugambi w'ubukwavu ushizweho utizwe neza ngo barabe ingaruka yawo ico uzomarira abanyagihugu. Nejo bundi umugambi utagizwe utateguwe neza, kuko ega abantu bize ibintu vy'imigambi ntibigiye ubusa, barazi ingaruka. Hariho amasenariyo uraba uti mbe umugambi tuwushize mu ngiro uzomera gute, nitwagwiza umwimbu, twashira intuze, nivyo nariko ndababwira mu kanya, nitwagwiza ikawa, umwimbu w'ikawa bizogira ingaruka izihe, tuzoyishora hehe, abanyagihugu bazoronka amafaranga ameze gute, ibintu nk'ivyo. Nico gituma na ntaryo imbere yo gushira umugambi mu banyagihugu ubanza kubiga. Nivyo nariko ndavuga nti umugambi abanyagihugu bakeneye ubwa mbere na mbere ni umugambi wo bafasha kongereza umwimbu w'uburimyi, kuko nico kizotunga abarimyi, nico kizotunga abarundi. Uburimyi nibwatera imbere n'amahingura azotera imbere, kuko hazovamwo ibitari bike, ivyo badashoboye gufungura bazobigurisha bifashe amahinguriro, byaba itomati, byaba ibiharage, byaba ibiraya. Habonetse umusesekara ni ufasha amahinguriro, hanyuma leta ikarondera amasoko yo hanze kuri ivyo byose bidashoboye gukoreshwa mu gihugu. Ivyo byose ni ibintu wiga kuva ku mwimbu, kuva ku murimyi gushika kubishora mu mahanga bikazana amafaranga y'agaciro. Si ibintu rero umuntu apfa kwiyadukiza ngo azanye umugambi, ngo ni nka wogira uti ndashaka ko bose bagira inka. Ni byiza kugira inka bose, ariko uziragira hehe, ni inka izihe, zizofungura ibivuye he, ivyo byose uteza kuvyiga. Nico gituma hashizeho inzego mu gihugu ziga ivyo byose, ziga imigambi iteza gushigwa imbere. Nico gituma hashizweho izabu kugira igire ubushakashatsi, rabe ikintu cose coteza imbere umunyagihugu. Eka si uburimyi gusa, n'ivyerekeye indero y'abana, n'ivyerekeye amabarabara, ivyerekeye umuyaga nkuba. Ivyo byose ni ibintu biteza kwigwa n'ababijejwe n'abahinga bavyo. Ushatse rero kubaca ku ruhande uti ntidukeneye abo bahinga, turavyishoboreye, nico gituma muca mubona amaresulta turonka ntaco bitanga. Abanyagihugu baguma bakenye, baguma bashonje, ntaco bishikako. Mu gihe rero bashatse ko hari impinduka zibaho, nibashireho inzego zivyiga neza iyo migambi yose, zikavyiga kugira ntihagire ingaruka mbi iyo migambi itanga. Yego, muratubwiye inzira bicamwo uruhara rw'inzego z'igihugu. Uyu munsi siko biriko biragenda, twovuga yuko ganje ni kwigize President Evariste Ndayishimiye kutamenya inzira vyategerezwa gucamwo, canke ni wa Evariste Ndayishimiye umudandaza hagiye imbere kaka tima k'abadandaza ko gushaka kuronka byinshi kunguka wewe, akaba ariho adashira imbere izo nzira zindi zotuma abarundi bose canke iyo migambi ikwira ikagira umwimbo mu gihugu cose akavyigungira ko we urumva ko yatubwiye ko ari we citegererezo. Mwibaza ko biva guki ibi turiko turabona mu umunsi mu Burundi, no kutamenya ibitegezo gukorwa canke ni amabanga abiri abariko ragongana?